abatari babizi tuje kwinjira inzu shasha Habyarimana Bonaventure yubakiye Mutama. ubu numva ngiye kwisazira neza, amaso yanje yariboneye neza ko nareze agakura. BTV Burundi presents B News. B News. B News. Turi mu rugo rwa Mutama wa cyane, ni Mutama ndayishimiye turi kumwe. Aha rero turi mu rugo rwa ndayishimiye. Aha muri uru rugo Mutama ari abana afise yibarutse bane, bwa mbere bane ubwo nashaka gushimikirako cyane. Hariho uwitwa Ndayishimiye Dieudonné yaritavye Imana, hariho uwitwa Habyarimana Bonaventure, hariho ari mu mahanga, hariho uwitwa Manirakiza Innocent nawe nari mu mahanga, akaba n'uwitwa Manirambona Petite. Mutama rero yaragize aha muri urugo nk'uko mubibona, yarabagaburiye, maze kubagaburira umwe akantu kiwe agahande kiwe. Abona aha ni kwa Innocent, aha na Dieudonné. Mutama muribuka inyubako itarabaho, aha byitwa yuko hari aha bantu hababira abana babiri, ha Bonaventure hamwe na Petite, na Mutama nyine arimo kubera aracyariho. Niho rero abatazi gutukoranije, ariho muvyaranje ariho Habyarimana Bonaventure yararavye mu ntango yarafise imigambi yuko yo kubaka inzu isanzwe. Araraba ati none nubakiye Mutama Petite azojyayo. Imana iramukoreramo, uburyo buraboneka, uvuga ati cyashimviro ndagihinduye byagomba nubaka inzu, hasi hazobe Mutama, hejuru hazobe Petite n'iruhande rumwe rw'iwanje. Ubu dukoranije rero ngaha, abatari babizi tuje kwinjira inzu shasha Habyarimana Bonaventure yubakiye Mutama. Aha icyo novuga je ndi muba bakurikiranye ibi bikorwa kuva mu ntango, nkaba nshimira Imana icyambere kubona natanguye umugambi nkaba ndawusuzumye. Ibyo nibigira benshi, Imana ntiyabyicubahiro. Hariho ibintu byinshi byagoranye by'abafundi murabizi, mugabo Imana yarangiye imbere. Eka n'iby'uburyo murazi yuko twebwe iyo tubonye uburyo twashaka kugira udutima tubiri, mugabo Imana yarabindinze, sinari gutangura ngo nsozere iki gikorwa. Ibyo ni ubishimira Imana cyane rwose. Arundi nagomba nshimire muvyaranje yagize ico cyumviro. Murazi yuko bamwe baca ngaha wahani uriho kwa naka kwa banaka, urabona ko atituriye Mutama agatetura n'umuryango wose. Ibyo gushima, ntashimira cyane cyane umutambukanyi wiwe. Muraza abatambukanyi ni kenshi nibemera yuko bafasha mu muryango w'umugabo. Mbonye uburyo buri ngaha, akaba yarabyakiriye neza, ubugwa neza, kandi twarakoranye neza nawe, ndamushimiye cyane rwose kubera ivyo. Uwo mutima ufise abatambukanyi bake ngaha mu Burundi. Niho ndamukengurukiye, iyo muri Solange ndamukengurukiye cyane kubona nk'uko umufasha wiwe akunda kuvuga yuko umwamikazi w'amahoro, ahubwo nabandanye nyene asubirize abo umwamikazi w'amahoro. N'abarangiriye bashaka rero bakeyi bashoboka duhaguruke ndamushikiriza icese imfunguruzo Mutama, hanyuma ibindi biraza kubandanya tugire Kristo. Bumve nabone uno munezero mfise muri kano kanya. Bavuga ngo urupapuro rurakura rukonka umwana,
ubu numva ngiye kwisazira neza, amaso yanje yariboneye neza ko nareze agakura. Imana yacu yame ku ngoma yayo ibihe bidashira. Tuzokwamwe twibonamwo ibyiza ku bindi, umunezero ku wundi. Niharambe abana bose mfise, Imana ibakoreshe ibihambaye. Harambe abavyeyi bose bari mu Burundi, Uwiteka abahindurire amateka, nabo ni nk'uko bihejeje kumbako. Mana waremye ijuru n'isi n'ijuru, ushishikare guhezagira Uburundi n'Abarundi. Nkaba ndangije ndabashimira mwese mwaje kwifatanya natwe kuri uno munezero. Kwitabira bino birori ni ikimenyetso cy'urukundo mudufitiye, kuko mwaretse izindi manza mwari kujamwo mukaza kunsangira natwe kano kanyamuneza. Ndangije ndabifuriza kugira ibihe byiza hano mu rugo, nimwataha musubire muhira amahoro n'umutekano. Murakoze. BTV Burundi presents B News. B News.